kwere bitwandika ndafise akagwi abagenzi tusanzwe two byandika twaragerageje turakina tubana ko n'impano tizifise twandika ibyo dushoboye no gukina hamwe bo twizera rero dutumirira yuko ibintu byacu nyimba izi nkuru tuzandika kuri Facebook baze barazipartage kubera hari abantu benshi usanga bariko baratwandikira intahe batubwira ati ibintu biradufasha cyane gose ibintu bene ivyo hamikene naco nk'umuntu ariko aradukurikirana ataraje gusoma izo nkuru yobona akanya azarasimbira kuri Facebook nitwara Costa Teacher ariko mwabo banyeshure haba harimo abantu bazomusubirira kabisa natwe rero burya ntubone ngo turandika tuba dufise ahantu twabikuye biva nyene ngaha nk'ubu ibintu nza kwandika no muzi sinzi iyo biza kuva nuko kurabona nk'umutware iyo agiraje kugirisha inama abafise sije ikintu yafatiye ko jewe iki kintu nico ngiye kubwira abene gihugu natwe rero iyo turiko turatangura kwandika uratangura ukibazana n'ibintu ngira nzo kwandike bizaba bifise sije nyabaki urishikira kugira ndarishikire rero ilifo yuko nenseramwo nubundi buzima twe tutazi ugasanga twenseyemo ibintu byo kwicana kubera yuko imigisha y'Imana yiri kiraza ica mu bintu byinshi iyo muri ko mwandika hari impact ziya nkuru mwandika zizana yo Yellow ladies and gentlemen murameze fresh nanye nameze neza cyane kabisa ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwe mbana bigire cyane ko neza ko ibintu biba bimeze neza cyane ndi kumwe na n'umusaza hano aho abona neza ko ibintu biba bimeze neza cyane mukimubona ndazi ni muza ariko biri kose akantu ngira mvuge muza gusanga mumuzi cyane ni La Costa Teacher ni wa umusaza kabisa abona neza yuko ibintu bimeze neza musaza gute ni impore ko ndashima ameze neza cyane kabisa amakuru y'imisi no yo muri misi uretse ubukene bwonyene kandi ndabona nyene sawa ubukene ni ingwara rusange yego so no idondorera ariko barakora dukurana kuri Step Media bo jewe abantu batanzi ndunuvaho banyitara Costa Teacher ko mbuga ngurukana bumenyi yes ariko umuvyeyi yanyise Mukamara Kizazabira niyo mazina ashaka kuvuga ko ego Mukamara Kizazabira musaza uvuka he byagenze gutegura no musore bujumba muhonga aha tuba twahageze bitugoye kubera je mvuga hari ingozi neza na neza ku rubebe rw'u Rwanda n'u Burundi ya dushike ngaha rero byadutwaye igihe kinini kandi n'Imana yarabibayemwo kubera twashitse ngaha kugira ngo twige Netwe twisanze ngaha kubera twarize hari ya ruguri wacu tubona batubwiye ati burya genda mu bandaniza amashuri Bujumbura twe natwe twaciye tuza ngaha turi no kuri mission y'ishure okay byagenze gute kugira ngo witwera La Costa Teacher bo no kuvuga ko n'umuvyeyi nka kujya mu ishure twito muhira usanga umwana baramwise izina umuvyeyi ntafa kwita izina umwana nanje rero iryo zina ntigizanye nuvuga ko iryo zina La Costa ndibaza undavyo hana ko buno bwoko bw'uno mupira nambaye urabibona ni umupira wo muri La Costa no kuvuga ko rero ni imipira ndayikunda cyane gose no kuvuga ko hari ishure nigeze kwiga ko Ingozi iyi mipira narayikunda cyane gose nisanga riri zina ryanje ko sinzi ukuntu ryaje gusa nuko benshi babona yuko iyi mipira ndayikunda no kuvuga ko benshi barabona ko nkunda ubu bwoko bw'imipira bahita baranyita nino zina nyene La Costa Teacher nayo izina rya Teacher ndibaza nta muntu atazi siguro yaryo mu kirundi ni umwigisha umuntu yigisha je nanje rero iri zina rya Teacher ryaje kubera amajambo nandika inkuru nandika benshi iyo uri kurazisoma urakuramo inyigisho nini cyane gose okay tukiri ngaho nyene byagenze gute guys uya ni wa musaza akunda kwandika inkuru z'inkundo canke ama long story kuri Facebook abona neza yuko abari kwandika inkuru nyinshi cyane ndende ugasanga ni inkuru igeze mu episode n'ama episode ono byagenze gute kugira wumve washobora kwandika inkuru ukayigeza hajye wayigejeje ukayigeza hari ahantu wamuzigeza byagenze gute inspiration yavuye bo kuvuga ko umwigisha iyo ariko arigisha yigisha abanyeshuri benshi ariko mwabo banyeshure haba harimo abantu bazomusubirira kabisa natwe rero burya ntubone ngo turandika tuba dufise ahantu twabikuye dufise abantu natwe kera twakurikirana basoma bandika ibintu ku ma Facebook
bugiye dushitse ngaha kenshi tuba dufise n'ibitabo twasomye je ndibuka kwishura batwobirija gusoma ibitabo ndibuka umwigisha twobirija gusoma ibitabo je bitabo twagiye turakuramo ingisho nyinshi izo nkuru zo twasomye ku ma Facebook zaduhaye inyigisho nyinshi niyo mpamvu kubw'ivyo twasomye iyo mpano natwe twasanze yatujemo tuba turandika rero ni navuga ati ni nk'impano kubera je ndiko ndandika nko ntiwombaza ati no nivyo ntino kurandika bivahe biva nyene ngaha nkubi ibintu nza kwandika no munsi sinzi iyo biza kuva ubona biza ndiko ndandika birizana okay none bigenda gute kugira birawe nabwo gutahura bigenda gute kugira wumve ukuntu donc uko kuntu ayo izo nyandiko ziriko ziraza shaka kudusigurire base kuvuze ngo simenye ngene bigenda ucumenga barafise no kwita nka magic no urafise magic oya ni kuvuga ko jewe nkunze kuvuga ikintu kenshi mfatiye kuturorero nuva kurabona nk'umutware iyo agiraje kugirisha inama abafise sije ikintu yafatiye ko ati jewe iki kintu nico ngiye kubwira abene gihugu natwe rero iyo turiko turatangura kwandika uratangura ukibaza no n'ibintu ngira nzo kwandike bizaba bifise sije nyabaki umaze kugira iyo sije uca uvuga none ibi bintu bizaba bifise objectif nyabaki mbega iyi sije ko ndayitoye ibintu nzovugamwo hazocamo message zimeze gute jewe rero ncamvuga ati ko ntoye sije reka ntangure inkuru ndayihera aha izozungura kuko ariko jemba numva ahantu nzotangurira naho nzoshikana kubera nyimba ndiko ndandika mvuga nti umuryango watanguye ukenye nkaba dufate nkaba ndiko nderekana impinduka z'ibintu biba mu miryango canke ubuzima tubamwo ntigezwa kuvuga ati reka ntore umutwe w'iyo nkuru nzokwandika cyamba nza kuwutora kandi nza gutora umutwe hamwe niwumva neza uzokumva yuko ubwo uwo muryango uzoba mu buzima butoroshe ariko yuko fendofe hazogera igihe kaza ubuzima bwiza iyo ndiko ndandika rero nandika ngana kuri wa musozo no sinumva ryahangiro mpaka nzorishikira kugira ndarishikire rero ilifo yuko nenseramwo nubundi buzima twe tutazi ugasanga twenseyemo ibintu byo kwicana kubera yuko imigisha y'Imana yiri kiraza ica mu bintu byinshi ni hamwe uzosanga ari twanditse ama episode meshi okay iyo muri ko mnandika hari impact z'iyankuru mwandika zizana yo impact ni nyinshi je nkanje urabibona ndumunyeshuri asha wawazi gufadikanya ubuzi bubiri canke ubuzi butatu azikata ari coroshe je nkanye nandika inkuru ariko mu gitondo maze ko ntonda kwishure kandi nkabazi yuko na syllabus ntegeza kuyisoma kandi nkategeza kugira iki gukora ibibazo kwishure reguliere intambamye ntituzibura turahura n'intambamye z'uburuhe ikindi nacu urabizi dukoresha ama telefone je nkoresha telefone ababizi babazisoma barabizi nkoresha telefone hari gihe rero umuyaga nkubucika ugasanga telefone nta muriro urimwo cyangwa ugasanga telefone yapfuye urumva zose n'intambamye okay ndiko mvuga rero iyo wahejeje kwandika inkuru ukayiheza ukwandika mu episode niki uko biri kose ndabona ko utacitse intege barabandanije urafise abagutera intege cyangwa abakomeje gutera intege ati muhungu ibi bintu kabisa ni sawa habwo mbibaye ngombwa tora n'agasabuni asha arangeze ngaho rero novuga yuko uyu ari nk'umurimo mwituma ego gusa twebwe nuko iyi segiteri y'abantu twandika inkuru ku ma Facebook canke abantu twandika novuga yuko twandika tubika ni kuvuga ko burya ntibaratumenya gusa nk'abantu bateye imbere mu bintu bijanye na filme natwe bo twibuka kubera twebwe natwe turafise ikintu dufasha cyane kubera mu gihe bajye abantu mbona bateye imbere mu mafilme mu gihe bo twitura burya twabafasha cyane gose kubera twebwe turiyumvira cyane nka filme wasanga twayumviriye uyanditse ugasanga ni filme yo kwigisha abantu benshi gusa rero marahezema burya ibintu twandika kenshi bisomwa n'abajene bisomwa n'abajene inyigisho rero twe dushiramwo ntiziraba abajene gusa hari dusanga ziraba n'abantu bubatse kubera je nkora nandikira nkora ndonka message inbox muri WhatsApp titicha kuri wandika ibintu bihanura timbese ibyo bintu mubikura he gusa abari nk'abantu baba mama batanguye kubisoma bakiri inkumi gusa rero je mvuze ku kintu yuko byo bituzanira amafaranga
nta mafaranga bituzanira oya nta mafaranga bituzanira kweri. None urikora ubyandika kugira ngo bibe kwinezera cyangwa urikora kore iki kugira ngo bikuzanire amafaranga? Bo twebwe hamwe ababikunda boguma badushikira ku ma Facebook page yacu tuba tubicishako. Ni kuvuga ko hariho umuntu ubona akwituye ati ko mbona wandika ibintu bisomwa n'abantu benshi ukabona araguhaye nk'aga publicité aticishamo. Iyo ugacishijemo rero ashaka kuguha amahera y'amamega ibintu konyene bisanzwe. Gusa urumva nta bantu benshi kubera ibintu ntibiramenyekana n'abantu bimenywe n'abantu benshi bashobora kuvuga bati tori no publicité uzuracishamo. Okay. Tukiri ngaho nyene. Ubwo zijya nkuru utanga kuri Facebook ko tubona ko abari nkuru ndende z'ama episode ubwo nta bantu nta mafilm urabona zikinwamo ko mbona ari nkuru ndende nta mafilm urabona bazikinwa ko mbona umenga watanze script cyangwa watanze story yose kuri Facebook? Bo mu bisanzwe nazijya filime burya twamaturara abazijya filime ndundi canke sinzi nabarabi bihinda. Hariho filime usanga uri kurayiraba umenga hariho amantuze amasene amwe umenga rasa. Gusa mu bisanzwe ibintu twebwe twandika cyo kimwe n'ivyo dukina ibintu biba mu buzima busanzwe. Ibintu biba mu buzima busanzwe rero biratandukanye mu bisanzwe nk'ubuzima nk'ibintu bibera ngahi Bujumbura. Hariho ibiba ngahi Bujumbura bitaba mu misozi ruguru twebwe twaje top. N'ibintu biba mu misozi bikongera bikaba ngaha i Bujumbura nyene. Umva hariho ibisangiwe n'ibindi biba hamwe bivanye n'ukuntu haba hameze. Bo ukuntu babivuga rero hari ibyo usanga barakinye ariko twebwe tujana n'ihindagurika ry'ibihe. Nyimba ikintu nakibonye bashobora kuba bagikinye ukundi jewe nkacandika ukundi bivanye n'isi tugezemo. Gusa ibyo twandika ntaho biba bihuriye cyane n'ibyo baba barakinye kubera aho twabatiwe turasubiramo ibyo bavuze. Nareko ndavuga cagihe abakinyi ba sinema kuko abakinyi ba sinema bose si bose usanga bafise kwiyumvira, si bose usanga bafise kwandika no kugira gute. Naho murabona sinema yakinywe ivuye mu majambo yanyu mwakoze? Asha ngira ngo sasa ndabizi kubera filime mwino misi ni nyinshi. Muze amafilime ndundi mwino misi ubwo reka nkeza abantu bari abarundi twahagurutse kandi ndabona turi ku rwego rumwe rudasanzwe. Ubu n'abajene basigaye bakunda kuraba amafilime ndundi. Abamama bobo ubasigaye babona yuko ari ibintu ubikurikiranye birimo inyigisho ikomeye cyane gose. Ubu hari ingo nyinshi zubatse neza kubera iki? Kubera sinema ndundi. No kuvuga ko rese novuga ngo ivyo twandika hariho maze kubibona. Gusa birashoboka. Nimba by'ukuri ho bahari umuntu yo bari muri segiteri ikina filme ndundi yoba adukurikirana yoshobora kuhakura nka filme canke sinzi agakuramo nk'utuntu tumwe gusa nta filme ndabona yoba isa n'ivyo twanditse. Okay. None niko ndihweza je nk'umuntu yihweza ibintu n'ibindi. Ndabona ko ibintu mwandika bisa na sinema n'ubuzima bwa sinema. Musaba iki abakinyi ba sinema? Abakinyi ba sinema ico twobasaba no kuvuga ko abantu twandika ama love story kubera harimo impanuro kandi nabo ihangiro bafise yuko ari ryo kwigisha. Boraba bakatwegera basi nyimba boduha basi nakazi tukabandikira na filme natwe bakamenya yuko natwe basi turiyo mwiyo segiteri nyene. Kandi umunsi umwe bazotwitora bakaza bakatugurira nka filme nkimwe canke bakaza kubera twe n'impano zo gukina turazifise turamaze kugerageza turakina turaje imbere y'amasene wanashaka kubera bitwandika ndafise akagwi abagenzi tusanzwe two byandika twaragerageje turakina turana ko n'impano tuzifise. Twandika ibyo dushoboye no gukina hamwe bo twizera rero bakatwiyegereza turafise natwe ico twokunganira. Bavyumve kandi bavyifatire mu minwe vraiment. Uvuze ngo usanzwe uri n'umukinyi wa sinema. Na sinema izahe ziramaze gusohoka zasohokeye he? Twebwe kweri twe turamaze gukina amafilme kweri basi na hatari menshi. Ndibuka urubuga twatanguye gukereya dushirako amafilme yacu kuri YouTube. Cyo gihe gwaragize isanganya ariko ubu turafise filme zitarenze basi menga ni nka zitanu. Kwera hariho filme yitwa Ikinyoma twakinye iri kuri YouTube. Hariho filme yitwa Amaso Yejo
amaso yejeho barayizi, abantu benshi barayizi, yakinyemo n'icamamaye ujya yitwa Angeli akina muri Major TV. Iyo nayo nyene twarayikinye naho ntayibonetsemo nta mwanya nari mfise, ariko ni inkuru zavuye muri twebwe nyene twe twaziyandikiye, kandi ababiravye barabonye yuko ari impano imeze neza. Okay, nuko mu gusozera ikiganiro cyacu, ego ni kusaba abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Costa Teacher. Yo abantu kuvuga ko abakunzi banje ico no bemerera kandi nabasaba nuko batuguma hafi, ariko bareke kutuguma hafi gusa kuri Facebook, bamenye yuko no kuri YouTube inkuru tucishako inkuru tuzicishako nk'amareresi, kandi hose nga biryoshe kurusha kuri Facebook. Hama dutumirira yuko ibintu byacu nyimba izi nkuru tuzandika kuri Facebook baze barazipartage, kubera hari abantu benshi usanga bariko baratwandikira intahe batubwira ati ibintu biradufasha cyane gose, ibintu bene ivyo. Hama ikindi naco nk'umuntu ariko aradukurikirana ataraje gusoma izo nkuru, yobona akanya azarasimbira kuri Facebook, nitwara Costa Teacher, ugiye urasoma inkuru vraiment kayisoma, naho wosoma imwe gusa bashaka kumva ati inyota jewe ibintu birimwa reka nzobandanya. Kabisa la Costa Teacher, sabwe reka tugushimire cyane. Nanje ndabashimiye kweri. Ego nibaza ko n'ikindi gihe tugukenera tuzokuroba. Yo nukuri asha ubwo moneho nakajyo keza, ahubwo nukuri asha Imana ishimwe ko twahuye nawe. Ego nta kibazo kabisa, ndazi neza yuko byose tuzoguma turi kumwe. Ego mparara bakurikirana kuri Step Media, ahubwo rero n'abafana banje bose baje kuri Step Media barabe bakore subscribe, kandi baze barapartage ibiganiro bicako, hacako impano zimwe zirasanzwe. N'umuntu wese bafise impano yiwe ashaka guserura aze yiture Step Media, ikora buri munsi amasaha 28 kuri 28, nta kidakora kugira yitanga. Ego asante sana. Ego ndagushimiye cyane bakunzi ba Step Media, yari Fabere Burundi kiranga kiri umwe abone neza ko twari kumwe na La Costa Teacher arabo bita Zabilo. Nuko turabakunda cyane, behind camera ya twari kumwe n'umuntu mwiza cyane we Ines Nene, ariko dufatira amasanamu meza cyane abaneza ko ibintu ego neza cyane kabisa. Twarabemere ko Step Media tuzokoma tubaha ibintu bishasha gusa. Turakunda cyane. Ciao ciao.